nk'iyi sakoshi irimwo simirikwire nk'iyi nyene mubona ngaha hejuru aya ma accessoire amakoro hamwe n'akandi kabijya kumubumvyi. Okay, itandukanye riri hagati y'iki kuko uriko uraraba sico kimwe ntizifise imibiri imwe bitandukaniye. Ndatinya inzara. Ujya byinshi kapo. Oya sinjye byinshi. Uvuze ngo uratinya inzara none ko uvuze ko utinya inzara. Ndatinya inzara inzara irababaza. Bien si nshonje mbwa nashonje. Inzara irababaza rero numva nokora kugira ngo hanyuma ikindi kandi ndashaka kuzoba nanje kuzogirira akamaro abandi nabo tuvukana n'abandi bantu umva ndagomba ko ntera imbere nkaduteza imbere n'abandi bantu atuka kuri jewe sinzi ku bandi ariko jewe ntavyo nokwemera sinumva ko wava mfata ngo ushire mu nzu ngo mbwire ngo ngo rero ngo meze nka pont de frère wicare ngaho uraba abantu bwire guti nous pas de sens ngo dusoke twese hanyuma kuko bavuga ngo babiri basumba umwe nimba usoka ukazana 1 million sivyo dusoze turi babiri naho je nuzanye 1 million nkazana 5 izo bari 1 million 5 none vyo genda kuteye kushira mu nzu kandi fizi cyo ntari kimuga of course uyu mugabo no kuri Imana imucishe ku bana. Okay, urakoze cyane hanyuma Louis Marceau yiyumvira kuri wewe yiyumvira kwiki kuri wewe uvuga ikintu umunsi mukuru nyabaki ese urawuhimbaza bimaze kushika uhimbaza bimeze gute? Salut guys, muraho murakomeye j'espère ko meze neza muguwe neza mushimana ko natwe dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro nkaba nagarutse ga muri studio ndi kumwe n'abantu kugira ngo dushobore kuganira uko imisi gendera ku munsi canke mu misi turagerageza kuronderera abantu abanyempano abantu bafite ibyo bakora abaririmbyi kugira ngo dushobore kuganira abatabazi mu bamenye canke nabo nyene bashobore kugeza kure ivyo basanzwe bakora. Uno musi rero natoye iteka ryo kuronka umuntu umwe mu banyempano ngaha muri studio nashaka ndamuha ikaze yidondore abatwumviriza hama dushobora kuganira. Murakoze nitwa Irakoze Francine nivyo bigarukira ngaho gusa muri presentation yawe nta kindi urenza ko navye kuri umunyempano mu biki. Bon, nitwa Irakoze Francine nkaba ndi mu créatrice de mode nkaba mfise marque yita Batera Collection ni marque nkora amasakame cyane cyane y'abadamu ariko turiko turashiramo n'amasaku de voyage n'ibindi mugabo muri uyu mwanya ko tukora cyane ku masakoshi y'abadamu. Okay. Urakoze cyane unkundira imbere yuko tubanza tukaduga mu bintu nk'ibi donc ni présentation turashaka kukumenya Alphonsine ninde? Alphonsine n'umwigeme w'imyaka 26 avuka i Bubanza muri commune Rugazi muri ku mutumba wa Kibenga narize amashuri y'intango nayisumbuye ndashira ko na kaminuza hanyuma mvuka mu muryango w'abana 10 ngira 6 mfise umuvyeyi umwe papa kuri umwanya simba ibubanza mba hano ibujumbura. Okay. Urakoze cyane mwavyumvise ngira ngo ni présentation iba ikwiye wavuze ko wize hehe donc wiziki amashuri y'intango nayize kuri école primaire yo kumuzinda ni hariya iwacu Bubanza hanyuma secondaire ndayiga kuri lycée communale kumuzinda nyende gushika mu 10 hanyuma nca ndamanuka ibujumbura mu 11 nize kuri iteletike aho benshi bita kwa Sadoki hanyuma niho narangirije amashuri yisumbuye muri informatique et communication hanyuma nca nigaho nyene université mbabarira hariho université nca nigaho nyene science informatique ariko nahereje kuri East Africa Star Community University niho nahereje université muri science informatique nyene. Okay, wagize informatique donc urumva wamye umuntu w'umutekinicien just with the technique. Okay, hama kwiyumvira gukora amasaka avant yo gukora amasaka wakora iki kuko kuba uri muri telecommunication ni réseau ni iki bihuriye n'amasakoshi?
nta liaison nimwe nta nange bihurira vraiment nta nange bihurira tekinike n'amasakoshi nta namwe bihurira vraiment avant gukora amasakoshi n'abanyeshuri natanguye kubikora mpirije ishure ego byagenze gute kugira ngo uyumvire gukora amasakoshi est-ce que ni formation wagize byavuye icemviro cavuye wavyigiye byagenze gute nta formation nagize vraiment na n'ubu ntandagira ni cyumviro nuvuga ko ari impano ko ari impano nari mfise mugabo ntarinzi hari ibintu bitangwa leta nakashe navyo narinzi ko ndayifise hanyuma igihe kimwe hari umuntu numvirije hanyuma uyu muntu aranyispira nta nubwo ariwe yamformye mbere mu kuvuga ariko amajambo yavuze niyo yasunitse kumva nanje no byagenze gute yari kavuga ibiki hari ryari hari mu kwa gatanu ku mwaka uheze hanyuma kujya nyine umuntu ashaka gusiba video y'umudame ariko arigisha kuri kuba atanga ama formation pour les jeunes filles kuba bakobwa nyine bakiri bato bakunda bihutira kugira ubukwe hakiri kare kugira mariage ukamenga ubukwe genre ni paradis niki ariko aravuga ati les jeunes dames ubukwe le mariage n'est pas une fin en soi siho biherera siryo herezo hariho ubundi buzima ego ubukwe ni bwiza mugabo hariho ubundi buzima murashoboye genda namwe murondera ivyo mukora genda mu abadeje genda mu créer entreprise n'ibikiri biki kandi je nk'ivyumviza ndumva sho mudame nati wari muri iyo formation wari muri ivyo bintu yari hari ni video nariko ndasuiva mbere ya qui date de 2 ans oya yagize 2020 genda yumvira 2023 2023 umva hari haize hafi 3 ans nanje nayibonye tu uko nyene bisanzwe hanyuma mugabo ayo majambo je naciye amazi mbere mugabo ntiharenga nsotse gatoyi post yekurikirana nabonye sakame chamisa ndabiconnecta navyo bindi wa mama yaje kuvuga ngo ndamukira entreprise nahindukiza sakame ndara ngandi mbye none umuntu yakoze sakame yarafise imitwe ingahe umwe amboka ngahe abiri amaguru ngahe abiri ubwonko bungahe natwe twese dufite ubwonko bumwe bandara ndavuga ske je cyane yuko iyo post nabonye ari y'umukobwa nyene yari mu jeune fille umuivoirienne ndavuga eske nanje no gerageza hanyuma nca ndagerageza nagerageje bukeye nayibiravye muno munsi hari mwijoro hari ku murango urabirabona hari ku murango ndabiraba muno munsi hama ejo mu gatondo nca ndese utangura kwese yakukirera impuzu zanje zaragize ibyaka waciye wari usanzwe ufise sizo wagenze wabigendeje gushaka umbwire ingene vyagenze uwo munsi nari mfise amafaranga agera ku 6,500 naciye nza muri ville ngura saison gasizo gatoyi ka 1500 ngura n'utundi tu matière duke ntabwo vyigeze bintwara amahera agera ku 5,600 ko agati 5,600 hanyuma nje ndataha urumva bitana shebandi impuzu zanje nyene canja ko ndatabagura nkaza ndafatanya kanka nkasubira bikanka nta video uri kuraraba nta kintu na kimwe ari juste mu mutwe wawe gusa oya nta video nariko ndaraba ivyo ma video kugira ngo umuntu nyene agerageze kwigisha nabikoze après sino ugambye nazo nibuka ya foto nabona nkanayiraba iyo foto nkagerageza nkaraba bigapfa bikanka mbwa nasubira hanyuma avec la persévérance nyene mbona kimwe ndakoze bose nabako yari isakoshi yari nk'isanduku hari haheze igihe kingana ko tutanguye kweseya hari haheze nk'ikintu c'imisi ugiye natangura sinahagaritse nakora ijoro n'umurango ivyo nkoze nkabitabura nkasubiramo hahandi nyene gushikeza igihe naronse ikintu mvuga ati kameme ni karato mugabo ndanayifise uracayifise ntiwayitandana utahinza ni uko tuyirabe ico wahereye ingene vyari cyari mu gitenge canke hari mu mpuzu cyari nafashe impuzu yanje ndayitabura y'igitenge ndayikoramo okay urambwiye yuko mu nyuma urumva waratanguye mu nyuma urateba urashika mu kintu uvuze ko cari nk'igisanduku umunsi wa mbere rero wakora avant ko nja muri ivyo vyose niki kintu cagutumye wiyumvira basi urumva iyo bariko baravuga ibintu nk'ivyo les jeunes filles kugira mariage c'est pas urumva si bwo buzima bwa nyuma so biherera woba kuri wewe nturubaka hari nta n'umwana ngira ngo urafise umwana urubatse oya niki kintu none niba ufise abavyeyi ukaba ufise bakuru bawe ukaba ufise batoya bawe ni wagize ubwana bumeze gute kugira ngo wiyumvire kuja muri ivyo bintu vyose enfance yanje ni yari mbi
kandi ntiyari nziza cyane umwana wese akwiriye kugira mugabo uko nagiye ndakura nyene nagiye ndabona nibihe byari byiza cyane nibihe byari bibi nibikube kiruvuga ati ntibyari byiza ntibyari nabibi ntibyari bibi kuko narize nabavye barashoboye kunyigisha mugabo kameme buryo buntu nyene urabibona nyene ntibyari mugabo ntibyari bibi nyene mugabo byari byiza cyane niko nobivuga muri make yego hanyuma ikintu kandi ca inspiration yanje ni umuvyeyi wanje nakuranye n'umuvyeyi mama wanje bamwe bita abatushatu yakora byose yacuruza iki agacuruza kandi kanjana kuva nkiri mutoya ahantu hose ikintu cyose yacuruza mwarakumana ko wari umwana ugira gatandatu ni wari umukobwa gusa cyane uyandi umukobwa umwe mu bakobwa indwi nekwereka ariwe yaguma Jean ari mu bicange n'abandi babigeme barajana n'abandi bakobwa mu fukaranga kujanga je kwera ndamuramubangukira ko narakunda kumenya utuntu ariko arakora ibitumbura n'abampari nkaja kubicuruza urumva nije naguma ndaho hafi nyene ariko arakora ubuyi n'abampari nkamuherekeza agiye gucuruza restaurant n'abampari ufite naguma nyene naramubangukira kwa bimwe usanga umuvyeyi afise umwana mubangukira nyene yo ngaho niyo mpamvu rero twagumanye umwanya munini hanyuma ca ntangura gukunda ivyo bintu byo kubona mu mama mu rugo atari wa wundi nyene gusa yicara bisanzwe ashobora gukora kana kariya na kariya ndabikunda kuva nkiri mutoyi nkabona mama ashobora kwigurira igitenge ashobora kwigurira ikintu ciza akatugurira na twebwe of course katugaburira akagira gute ndabikunda nca ndabikurana mugabo hageze igihe aritaba Imana umva camara maze kumanuka je Bujumbura ncenda bihagarika byo gucuruza n'ibiki maze no kwitaba Imana rero ho umva ca ndabireka gose complètement mugabo igihe ntangura gukora amasakoshi nibutse umubano nagiranye na mama na courage namubonanye biri mu bintu byatumye vraiment nanje mvuga nti ebana ifoke mera nka mama kazi tegeza kumena donc bino kuvuga ko inspiration ayikuye kuri we yes okay hama urakoze uratanguye rero kumenya kuronka ibyo ukoresha mu matiyanga turabona amasakoshi meza cyane wakoze murayabona yana yatuzaniye murayibona aya n'amasaka duhora tuyabona ku ma social media tuyabona ku mbuga zitandukanye tuyabona kuki urabona ko ari amasakoshi meza cyane nayo ukoresha amaboko yawe n'umuntu abikora wundi canke murakorana uzana iciyumviro wowe uracapa bigenda gute icyumviro ni canje gucapa ni jewe gukata ni jewe guteranya ni jewe sauf ko duteranisha amakoro nteranisha koro ariko ukuntu rero igera ahantu kuko ubwa mbere ntabwo naho ranshona ubwa mbere nagira ikoro gusa mbwa nkabona yuko avec le temps ikoro yafise ukuntu igira ivako ndiyumvira ndavuga nti bona umuntu ashize ko akanyuzi umva bica bifata kandi bica biba bien sana cyandarondera rero umuntu ndafise umuntu nuba ko dukorana cyangwa nuba ko ari umukozi jewe ndateranya byose nyuma nakanshira mu runyuzi kugira ngo urunyuzi gusanga izinzinga ego izinzi zonyene watanguye gukora isakoshi ya mbere wayikoresha mu matière première yakura hehe bigenda gute biroroshe kuronka nicyo kintu rero kidusubiza inyuma cyane matière première ziragoye gose kuko hari giuro nka kimwe kindi ukakibura nta matière première je nkoresha ndayatuma abantu bagenda mu ivyo bihugu aho atari kure cyane bakayatuzanira nka accessoire Kenya je muranda yatuma muri Kenya nka accessoire ariko amasimirikwire sikenshi umutama naho Imana imumugisha ahora duha amasimirikwire meza rimwe na rimwe yasigaye na umuntu nyana kiyaranje kunta bironka basi muri make nivyo ibindi byose ikoresheje iki nkiyi sakoshi irimwo simirikwire nkiyi nyene mubona ngaha hejuru aya accessoire makoro hamwe n'akandi kabijya kumubumvye okay itandukaniro riri hagati y'iki kuko uriko uraraba sico kimwe ntizifise imibiri imwe bitandukaniye mu bisanzwe gukomeza nico kimwe nuko nibaza ko ari amabara no kitamba genre c'est que iki nuko iki gisimirikwire kirabria tout simplement iki naco ntikibriya na sino ni nico kimwe nibi urabona iyi bayita ngo ni crocodile ikindi gihire ni crocodile nayo iririsi iririsi ni cyo bitandukanye sino ubukomezi c'est la même chose donc uvuze yuko uhora ubikura swatwa na umca ukabituma muri Kenya okay hama mu ntango ibintu byose byama wowe wavuze yuko wabitangurira nepasi ubunye aho ugeze umaze gukora amasakoshi angana gute uyakora mu mwanya nk'isakoshi ikora mu mwanya angana gute
bon amasakoshi maze gukora ntanibuka ariko ku munsi aho ngeze jewe ubu aho ngeze mvuga ati mfise umwanya wo gukora amasakoshi ku munsi nkora amasakoshi 5 ku munsi ukayikora ugatangura azeho ugakora isakoshi imwe zibiri zitatu zine zitanu ariko aho haba ari mu gihe mfise design nsanzwe ariko nimba design niyumvira iyo urumva niyo manza kwiyumvira nkayicapa nkayiyumvira nkakata nkagira gute iyo urashobora kuntwara umunsi mugabo iyo maze kuyikora biba biheze umunsi kurikira nkora 5 nkora 4 nkora iki nuko bigenda kwiyumvira design nayo yiyumvira bivanye n'iki eske uraba ibigezweho eske bigenda gute eske ukora akantu kiwawe uvuga ati ngira no yumvira mu mutwe bigenda gute bon n'umukiriya kuha commande akakubwira ati nka kurya umuntu azagasonesha impuzu akakubwira ati shaka iki wowe kugira ngo ukore commande bigenda gute avant abakiriya nari narabahaye iyo opportunity yo kuzana umuntu bakazana ikintu nkamukorera ngabo avec les temps namubwira ati oya ibyo ndikunda kupya nkora ikintu cy'undi muntu usanga distance usanga ubura gifise gusanga urya wundi muntu yagifise n'ibiki narace niyumvira rero gukreya ibyanje ndicara nkiyumvira kiramende rumeze gute rumeze umuntu yorugira ukuntu inyabutatu ana nk'ini nyabutatu nyene n'agatriangle nyene atuma ashize ko akantu ko hejuru basi bisanzwe ikaza uko nyene iyi nayo ni nk'inyabutatu mugabo nararavye umuntu aciye ifukuku hanyuma umuntu agakata bisanzwe nga ukagerageza akana gatriangle mugabo navyobora kaboneka cyane hanyuma nkagerageza bikanka nkasubiramo gushika naho ngira gaforme nkumva ndimba satisfied okay hama nibiki bintu vyakugoye cyane kuva utangura kuko urumva waratanguye mu ntango urakora biranka biragira kugira ngo utangure gukora hama ukore urumva niba ushobora gukora isakoshi 5 canke 4 ku munsi no kuba ufise abakiriya wowe kuri wewe ukoresha ubuhe buhinga kugira ngo ushobore kuronka abakiriya nk'abo bose kiri mu ntango abandi bantu iyo batanguye gukora ikintu gushasha birashaka kumara umwaka 2 3 batarafatisha batararonka abakiriya bitarakunda wowe wakoresheje ubuhe buhinga hamwe navuga ko ari mu buhinga bwanje n'ukuri no bambeje ikintu cyo navuga nuko ibi bintu kuva ndabitangura kugeza n'ubu nabonye support y'Imana ku rugero rutibwo sindi up cyane ku marezo sociaux niyo neho ndabiposta simona mbona ko abantu benshi bayibonye ngabona ukuri mbona Imana tu nivyo novuga nabonye Imana ngire publicité Imana ngira publicité nzanira abakiriya inkorera byose vraiment nta buhinga byamye byoroshe kuronka kuvuga mbere utangura abakiriya bamwe baboneka cyane nivyo byoroshe niko nigeze gukora amasakoshi ndagera ku masakoshi hafi 10 na arunze mu nzu avant sinari numva no yadandaza narakora amasakoshi nkayabika ngakora amasakoshi kuko womenga ninde ubigura bino bintu ngakora nkabika nabana baje gutembera umutoyi wanje basanga amasakoshi ngaho abatati amasakoshi nayandi aravuga ati nayafundi amasakoshi niwe yakora te none ko utayiposta n'ibikindi bwo ati ninde ubigura ngo posta ngo ni byiza bati nk'abana mweka kunyosha uyu mwana aravuga ati goke reka je ni posting rego ntamubwira ngo ncana ntwara amahera ati post acara posta acara nka commande niwe muntu wa mbere yanzaniye umukiriya wa mbere hanyuma aca ndonka commande y'isakoshi imwe mbona isakoshi uwo muntu arayiguze cyo canangaje ntiyasavye amahera yiwe yarayiguze arayitwara n'amafaranga ndayatwara nagiye ndirukanga ati bamagara ati garukadira amahera yanjye ariko bukeye mbona asubira telefone afata izindi commande zibiri mbona baba bari kumufata commande nyene canke hari mu bitenge yara masimiri kwira ufite ibitenge narabikoze hanyuma haragira abantu bambwira ati ibitenge ukuntu ukora isakoshi ari igitenge cawe umuntu atambaye ivyo bisa ntibijana mbo ndabireka ibyo gukora ibitenge ubigitenge ndagikora ugishaka ari umuntu Michael Barka avuga ati fata igitenge unkorere nkore gasakoshi uyo mukobwa rero yanshoreye ijya mbere ni kuri yambereye umugisha yaranshoreye buki yaranshorera anzanira n'abandi bakorana baranshorera bagenda baratangana nimero nkumva abantu bantelefona ngo tushaka gushorera nkabona umuntu aranshorera anzaniye uwundi muntu muri make nukuri nuko vyagenze nyene nkagenda ndaronka abantu ndonka uwushoreye agaruka 3-4 mu project vyangende rero wako vyamye vyorosha byaragoranye kurumva ko namaze ikintu natanguye gukora muri juin amafaranga ya mbere nuba nariye yame pas 3 mois yego bavuga nko muri janvier muri décembre nko muri novembre basi numva vyarateze iyumvire wowe utanguye gukora ikintu muri novembre muri juin ugaca
après 5 mois ukabura tangwe gufata ku mafaranga Après none wumva wowe bitaba byoroshe ba mugabo ntaco naho uvuga ko bitari byoroshe niki kintu cagutumye basi utabandona kuko hari igihe nana nimwe wigeze wicara ahantu uri kurakora ikintu kavuga uti no uno musi je vraiment je vais pas faire ça je vais arrêter ibi bintu navyo mbona taho biriko biraja nta nimwe wigeze ugira ivyo vyumvira cyane cyane na nubu na nubu n'ubu biragushikira ukavuga uti je vais abandonner kubera kandi uburonka abakiriya ugirane ubunye urumva birakorohera gukora biragirane niki kintu kigutuma wiyumvira ko kwa binyorohera gukora icyambere na mbere birarusha ku rugero rwo hejuru umva ni bya bindi bikubuza gusinzira bikubuza gutembera kubuza ikindi kintu cyo cyose ufite niwe navyo rero yo narushe byiza ndumva no biheba nkavuga neza namundi niko ngihorike reka ndabihebe mugabo nyene kwera akanoti gapero zawe bagene bisanzwe yego ni donc nico kintu cagutumye kara akanoti gusa kagutumye utabandona ushobora kupersevera ukavuga uti je ngomba kubandanya muri ibi bintu oya ikintu cantumye ntabandona ikintu ca mbere ndatinya inzara ujya byinshi kapo oya sinya byinshi uvuze ngo uratinya inzara none ko uvuze ko utinya inzara ndatinya inzara inzara irababaza bien si nshonje mbwa narashonje inzara irababaza rero numva nokora kugira ngo hanyuma ikindi kandi ndashaka kuzoba nanje kuzogirira akamaro abandi nabo tuvukana n'abandi bantu umva ndagomba ko ntera imbere nkaduteza imbere n'abandi bantu ibyo biri mu bintu bituma na bandona ikindi kandi ndagomba kuba umuntu of course ndagomba bona hari haba abantu horura ukavuga ati nakayakoze ibi nakayakoze bikara ugasanga n'umudandu why not me nanje ku kino nanje ati yafusine yakoze amasakoshi nimva ako kantu Numva ushaka kuba umuntu abantu bazovuga ati nanje shaka uzogire ubundi muntu ube nk'umuntu avuga ati ndi icyitekererezo cyane afusine ni roromodo ariko kindi naco ndagomba hari kuntu abakobwa canke abakristu umenga ntidukora abantu bakijwe umenga ntidukora umenga twebwe ni gusenga gusa gusenga ndashaka yuko le monde ati bazomenya yuko ushobora gusenga ukanaronka n'inoti ushobora kutonda kuri eglise none ko bavuga yuko abatunzi bakomerewe kugira ngo bazokwinjire mu kangitoro bagize bigoye kugira ngo bazokwinjire Jean Pierre bahora ngo niko gucisha ifarasi mu zuru ry'urushinge wowe kuri wowe none ntubona ko bizohava bikuko amafaranga barakunda kuvuga yuko atuma umuntu abundi muntu kenshi wowe ntiwiyumvira ko bizohava bigutsitaza mu Kristo bwawe bizohava bigushira inyuma canke bizgirana nimbona yuko amafaranga agiye kunsitaza mu Kristo nzoyahe uko namaze kuyakora nzoyahe ijuru n'ikindi kintu mase nzoyahe okay rero twako turavuga urabona turi muri mars sibyo none turi mu kwezi kw'abapasoni kw'abagore genre kw'abakobwa sinzi naho mabada bivuga sinzi ko abakobwa baba barimo mugabo nibaza ko bari muri uwo mugwi uwo kuri wewe nk'ubu uri kurabona uri umuntu ashobora kugira ico yifashije ushobora kwigurira impuzu nk'uburaberewe urakoze neza usokoje neza byose ni kuri wewe nta numwe yagize icyo atereramo oya no ni wewe nyine okay rero nkawo wiyumva gute iyo uri umwigeme ushobora kuba basi nuvuga gute ufise ico wimariye ushobora kugira ico wishikanye ko atawundi muntu atawutegemeye atawuri kurasaba ego bimeze gute uba wimva gute ikintu kimwe novuga inoti wirondereye irarusha ariko iraryoshe cyane kuko uyadepensa ku giharuro kandi nta n'umuntu aba ari ku bitugu nta kiguzi aba afise urabona muri kino gihe iyo udakora bien sûr amafaranga aronderera ahandi hantu rero ukora akabuzi yuko inoti wabiri yakuye atamuntu ava kubwira ngo okay ko nagura amafaranga ngo nawe urampa ibindi bikini nta kintu kiryoshe nk'ico hanyuma ikindi kandi birandyohera iyo mbona mfise akantu ndiko ndamarira uwundi muntu akavuga genda umwigeme hari uwundi muntu ushaka kuvuga ati imana shime ko ariko jewe nakoze umva biba biryoshe cyane fufa nkunda kwaje kibazo ego biraryoshe nko uri kurayivuga wavuze ko bikurusha wavuze ko hari igihe wiyumvira kwa abandona imagine ko wicaye ahantu hagaca haza umuntu akubwira ati je n'ukuri jewe peut-être
uraronse nk'umugabo cyangwa umufiyana akakubwira ati icara muhira ureke kwiruhisha ubwirene nzoza ndaguha nk'amahera ayo wahora uronka amahera ngahe mbwira amahera uhora uronka muri ayo masakoshi ku munsi mu kwezi udandaza amasakoshi ngahe nzoza ndayaguha ayo mafaranga ugaca wicara muhira wobikora umugabo Imana imutembereze umugabo akirene Imana imutembereze no kuvuga siko atari wanje kubera yuko umuntu hajya kubwira ngo ndagutunge mu nzu ufite abagufashe nk'ikintu ni nkuko genda hanze ukagura televiziyo ukavuga ati we televiziyo uri ngaha ndakwatsa igihe nshaka ndakoresha icyo ushaka uri nk'ikiyoboje ufite rero kumbwira ngo nzoguhemba amafaranga pas de sens kandi ufise amaboko ufise ikisho wanaje gusoka gico mhereye kuko ati kora ivyo zo muhira undabira abana unyigishiriza abana untungira abana hanyuma je nanje nansakazi ndimo non seulement urumva ubikora abana bawe kandi en plus urumva uzokora ivyo zo muhira rikabomena urabe mu rugo nawe ureke kwiruhisha est-ce que none nti uyoba gutunze naho yokubwira kuko hari abantu nzi bishoboka bibaho kandi bigize nagomba ndakora yuko na 80% yabuzi yuko babikora désolé ntiba vyishimiye kubera oreka ko vyishimira gute hako wiri kuragenda wiruhisha uzi ko none kuguma muhira ukora bije bise nanyene birusha bijya rero nivyo bajya abantu nibo baruha barakwereye barapfuye ngo nuko ndafite n'abakomeye nduru atuka kuri jewe sinzi ku bandi ariko jewe ntavyo no kwemera sinumva ko hava mfata ngo ushire mu nzu ngo mbwire ngo ngo rero ngo ngomeze nka pont de frère wicare ngaho uraba abantu ubwire gute musi pas de sens ngo dusoke twese hanyuma kuko bavuga ngo babiri basumba umwe nimba usohoka ukazana 1 million sivyo dusoze turi babiri naho je nzanyo 1 million nkazana 5 izo bari 1 million 5 none vyo genda kuteye kushira mu nzu kandi fizi nshosho ntari kimuga of course uyu mugabo no kuri Imana imucishe ku bana okay urakoze cyane hanyuma Louis Marso yiyumvira kuri wewe yiyumvira kwiki kuri wewe ubiki n'umunsi mukuru nyabaki ese urawuhimbaza bimaze kushika uhimbaza bimeze gute bon pour dire la vérité jewe sindahimbaza Louis Marso n'umunsi n'umwe ariko je nibaza ko Louis Marso n'umunsi mukuru twibuka ibintu by'agateka k'abakenyezi ashambuge gute ni nk'umunsi basa abakenyezi bavuga ati natwega abakenyezi byense mucyo kinoreje kuvuga niturabo mu gikoni gusa niturabo gukubitwa gusa niturabo kuvyara gusa niturabo gukora ibinabiriya gusa byo mu nzu ariko turashoboye abakenyezi barabaganga abakenyezi baraba abapilote abakenyezi barakora amasakoshi abakenyezi baraba journaliste urumva nako gateka nyene ntitugume nyene ducinzwe ngo tugume hariya hasi tugume gukoropa no koza ivyombo no turamerita mieux que ça turashoboye ibindi biruta ngaho rero we kuri uhimbaza ubona ari sawa ese n'abantu bose barejeje kuhimbaza ko nko ndiyumvira imagine mu mwaka weza aho waruri niho n'uburi nta kintu kimurongerako nta kintu na kimwe kirajako nta kintu kimwe urakora ntacu uramara dimwa novuga gute usanzwe uri muri vya bindi nyene nto uri kuhimbaza iki mu bisanzwe abakenyezi bihaje baratandukanye ndagutera inkuru Jenny baza ko Louis Marso n'umunsi mukuru w'abakenyezi kabisa bamwe bitaba amaboko igihumbi ntabwo ari umunsi mukuru wa n'importe qui hari aba ntunze kwibona muri iyi minsi harabigeme usanga uyo mwigeme nta kindi kintu amarira ubuzima bwiwe Facebook WhatsApp Instagram TikTok Louis Marso gets igitenge cyasokeye niyo muntu wa mbere acambara ikintu akorera gisonesha akagenda muri source dinire akajya bagira gute mpimaje umunsi mukuru w'abakenyezi wowe umunsi mukuru w'abakenyezi gute ikintu wamari ikintu wimariye muri mwaka wose nigi ashobora kuba atandaza reka amahezo sociale oya sinabivuze sina ucuza ni bon twemeranye ko ari n'abadacuruza sinzi we kubaza ibije mugabo ndabazi atakinda kimwe we ni telefone ni gufungura ni kuryama nta kindi kintu kimwe yimariye mu buzima abo bacuruza ni byo ni byiza mugabo ku mukenyezi azicari azicamaze azicarico ubukenyezi yarakwiye kabisa guhimbaza Louis Marso nyene agaranya agateka kiwe ariko umukenyezi nimba hari amaboko igihumbi akaba ari amaboko ubusa uyo n'ukuri niryamire aje kuri Insta ibintu byo bya Louis Marso ntaratabona nigariro ntimurabana natekana umunsi azovyuka akakanguka avuga ati Louis Marso nimba ari bamaboko igihumbi nanje reka nje muri maboko ijana amaboko 500 amaboko igihumbi ahazo kwambara igitenge agende mu bandi sino arekera
message iri clair urayumvise ko ivuye kwa Kofo wewe uko abibona ibintu ego hama vision yawe ni iyihe ga Kofo vision yanje ikintu cya mbere nipfuza nza kubivuga muri kuvyo nkora ndifuza ko hazogera igihe dukoresha isakoshi ikorewe hano iwacu twambara impuzu ikorewe hano iwacu twese ariko twambara ikirato gikorewe hano iwacu ndifuza ko hazoba igihe importe zivuye mu Bushinwa zivuye hehe na hehe zisubira ziguma iwabo hanyuma umurundi kanzi cyangwa umurundi twese tugakoresha mu made in Burundi hanyuma abantu bagatahura ko n'ivyini wacu birakomeye n'ivyini wacu birabavyiza hanyuma ndashaka ko nzotera imbere ku buryo nanje sohora nk'abandi kwiye Bashinwa bazanye iwacu kwa pata twatwara mu Bushinwa urumva avec Imana n'igihe nico cipfuzo nipfuza singumva nyane kukumana wafite ko zokora amasakado esko uriyumvira gushiramo abandi bakozi kuko niba ushobora gukora amasakoshi 5 ku munsi peut-être woshiramo abakozi woshobora gukora 10 ni waronka abakiriya donc wiyumvira ko bizohava bishika ugakoresha aho uzokwa mu vyikorera oya kubyikorera biragoye akazi kumwe karavuna razi ibase iteruye umwe n'iteruye babiri biraremuruka abakozi babonda vyipfuza n'ubu nukwera uburyo atakirenga manana bashizemwe ko uravye uburuhe deja biba birimwo umukozi antuka kutegereza kumushira mu byinsi nzoshira n'abakozi singomba kuguma muri stano gusa ndagomba ko nzokora ijana 6 nzikora nyine ku munsi nzoshira n'abakozi mbega wavuze yuko marke yawe yitwa gute marke yanje ni batera ni gusigura batera n'izina rya mama wanje wahisemo gushiramo izina rya mama wawe ya kubera ni wero modo wanje numva nyene no mimortaliza kwa vraiment respect for you thank you Ratesa imbere bon tuce turangiza uhora udandaza hehe ibintu vyawe uhora hari ahantu hari ama expo utwaramo ibintu vyawe nk'ubu duhora turaheruka kubona ama expo yabaye exposition yabaye East Africa haraje ibintu bitandukanye mu maso esko wowe warabitwayemwo uhora ugenda hari ivyo utekekanya kujamwo vuba bimeze gute Bon, expo, oui, ndamaze kuja muri expo mugabo imwe yari expo ya Buja Fashion Week. Malheureusement, ijya ya Joa Kadi byafatanye byahuye na expo twari dufise. Twagiye kwimenya tuge mu nyuma izaratanguye. Kwase tuvuye mu muruho rero wa Buja Fashion ntibyakunze ko tuja muri jya. Ariko nagiye muri expo ya Buja Fashion Week n'ubundi tegura ndiko ndaraba Imana niyo bikunda ko noja muri Kalak Fashion ni expo ya East Africa. Bon, sinibaza kwa expo nka défilé de mode mugabo bivangiye aho izoba vuba muri avril. Yego ni ibyo hanyuma ama expo nayo hirya no hino nyana giye araza. None hajyanye kuba ama expo aba birafise akamaro amarira mwebwe abanyemana. Esko hari ico bibamarira canke n'ibintu biraho ngaho ntacongera ko oya birakimara naho atari ntibiraba basikuriya itapi ya yindi mbwa birakimara kuko naho utavana y'amahera par exemple jewe hari expo ya Buja Fashion Week inoti naronkeye aho nyene aho ntiyari ikirenga vraiment ariko inoti naronse mu nyuma kubera ijya expo abantu bantelefone nzanira yasakoshi nkorera isakoshi ngira ibi nibi yari menshi so zija expo ni nziza cyane niyo mbere byo kunda ko batsikora par semaine urumva ko buri kapapye kuge none kugenda guparticipa muri expo bibasabiki biragoye hari ibintu bisaba byataye bon watari bivana ku muntu kuko barasaba amafaranga natari menshi cyane si menshi cyane mbwa kameme n'amafaranga ubwo bwiranije cyane n'inyungu usanga umuntu aronkamwe sinibaza ko amafaranga ari menshi mva ntibigoye cyane muri make n'ubushake n'ukuri ubuzi n'icyo ushaka utazi icyo ushaka urumva ubona umenga birazimvye okay turangitse ukorera hehe abantu bagukeneye bo gutora gute contact bimeze gute ndafise page ya Facebook Batera Collection page ya Instagram yanje ni batera collection Twitter nacho posta kaisa WhatsApp yanje ni 60 037 adresse variya WhatsApp ni 60 037 939 60 037 939 iyo kabisa ni 24 utelefonye witabwa na jewe nyene hanyuma turiko turasonja kugurura boutique bientôt nko muri avril je pense hagufi turindiriye igipapuro cha leta ku isanganiro
ngahanye avendera miti ego imbere ya abesi turindiriye igikuru ca leta rya nife n'ibiki hanyuma tutangure dushireho boutique nyene officiellement murabonye ngene ari umukozi uyu mwigeme turi kuki ubifuza kugufasha nka wowe ubufasha nk'uwoshaka kugusapotinga gute support ukeneye cyane gusumba iyindi ni support nkeneye cyane gusumba iyindi ni ikibazo ciza tsiko ntanacyimbira ivyo nyene of course support tuba tuyikeneye niyo tugitangura nk'uko ukuntu meje kuvuga ati hari ama materiel nga tutaronka nk'igihe kimwe twobona haje umuntu akacuruza ibi materiel bya bien twoshima niyo ni support indirectement kuko kubituma hariya biravuna ama machine yo kubishona ntayo ino urumva ntayagwiriye nyene hanze hari abana bafise impano hanze hari abana b'umwete bafise inkorana n'abigeme nafafase nakoranye n'abigeme babarimye aborozi abakora amatomate en poudre abarora ngo bifyera bagirane ego nukuri urumva aho hanze muriko murakora aho hanze naho indani muriko murakora naho indani turiko turakora naho hanze muriko murakora kandi vraiment ni ibintu byo kwishimira cyane kubona ko hariho abana babigeme meme abadamu ntituraroje musindaja gukorana nabo kanini ya mugabo abigeme bakiri bato bagifise ivyiyumviro bafise ivyiyumviro byiza nk'ivyo bashaka gutera imbere kandi bashaka kwiteza imbere no guteza imbere Burundi antukava courage cyane nizere yuko mu mwaka uza dimwa tuzohura vuba muri iyo zo expo canke iki ugeze kuri 10 canke kuri za 5 amen amen gira ico bwiyerera abandi abatwumviriza abo bigora amupur abantu bagitangura bashobora kuba bumva umenga bo bivamwo abataco bakora nkuko nyene bari kurabivuga abumva ko ataco bamaze abumva ko atampano bafise canka bataritora dimo gira ico babwiye abaturangiza bon aho rero urumva ucuvugura abandi ibyo bintu bivuga nko mu mice itatu icambere na mbere coco ntagire umuntu yumve ko atashoboye oya najewe ntarakora amasakoshi nari nzi ko noshobora gukora isakoshi umuntu wese arafite icyo ashoboye ingorane tugira nuko tugomba umuntu agomba gukora icyo nakayakoze ahubwo uraba kijya kintu wewe ukora neza gusumba abandi umuntu wese afise akantu akora neza gusumba abandi hari umuntu azosanga azi guteka ntamenye ko afise don yo guteka gusa umuntu azi gucapa ntamenye ko afise don yo gucapa gusa umuntu azi kuvuga ntamenye ko afise don yo kuvuga no kuvuga birafise akamaro wi aba motivateur no ntunzi ko baronka amafaranga ni juste kuvuga cyangwa pase si kuvuga gusa none ego umuntu ugashaka ico kintu uzi gukora gusumba ibindi hanyuma ico kintu ukagikorerako ugasubira ukagikorerako ukongera ugikorerako of course nivyoroshe nta nagato ndigera byoroha mugabo no kuri iyo ushishikaye ukiyima byose ukavuga ati je mfise nshaka gushika bira uraye hanyuma ku bantu aho bagitangura n'ukuri kwantu tugitangura kuha cyane uko nyene muri ko muragwa uko nyene bigenda uragwa ukavyuka ukagwa ukavyuka mugabo iyo ufise bavuga gute destination ushaka gushika kumugera ko bira urashikayo hanyuma abantu nohereza ko n'abantu ataci bakora bon cyane abakobwa nibo ngomba kubwira abigeme bari kuma bimwe ko turavuga ibiki aba presse charme bahora baza n'indogoba gutora aba presse chandriyo ntibakiza baranyize bagiye rero ukabindira mu presse wawe azoza gutora n'indogoba ntawe rero hako ubaho ataco wimariye kandi atari ukuri kimuga gerageza wironderemo wishakemo ico kintu ubona ushoboye gukora ntabwo ntuzokora nk'ivya naka yakoze ntuzomuje no ise nka gogo canke nka naka ariko urabe ikintu ushoboye umuntu wese afite icyo ashoboye hanyuma tureke gutera amajambo ku mazisiyo nta buzi buhari ntaki umuntu wese akarondere akiwiwe hanyuma wewe ukarondere noneho ugahereze n'abandi numva ari cyo novuga nakoze cyane gose hame vya réseau wahevye ntuzogera informatique wize none ihereye yana informatique sinze nzohurira rero muzohurira cyangwa uzobe nawe nyene uzorondera ingene ubikoranya nibi inyuri kurakora birakenera ama site web birakenera ko kugira imbuga ukorera kuri ibintu nibaze ko byose ni washaka uzoronka ingene bikorana byose gogo
umwana afata bino bintu ndayimananje na programmation y'amasite web oya sipa kugire programme Neza bon na- urumva nyene urumva mugabo ko bifitanye isano none ushaka kubigira international abantu bose bakabimenya bakagira ne bikabonwa n'isi yose ibiko gukora urumva no kuvuga yuko bizokenera kuja kumbuka reka ndabikoramwo kuko harimo designing there muri informatique ndabona ko ndi designer kwa bien rero ndabona bitereye ndabona giye ndabirimwo nyene uko nyene mugabo kuyinjiramwo ubu nzokwifokaliza nabonye menga naho nyene biragenda yego duhure rero ikindi gihe muze mugwire mube benshi muze muratuzanira hama tuze abantu vraiment murabibona nuko Imana afise amasakoshi meza nk'iyambwiye ngo yayizanye juste kugira ngo atwereke ko yayikoze harimo na porte-monnaie no kuvuga yuko haba harimo n'ama porte-monnaie indani arakora isakoshi kandi nk'iyi yayikoze no munsi gusa murabibona wambwiye ko yayikoze kugira ngo tuze gukora ikiganiro unyereke ubwire ukaba ushaka kumushorera fofo ntuzo ugire none izi zitandukaniye na zimwe batuma muri Tanzania zimwe batuma muri Kenya nawe je mbona bitandukaniye mbona arico kimwe n'ideni rero tumushorere tumuteze imbere atera imbere undi mwana papa urakoze cyane mwumve bonne fête pour vendredi ngira ngo vendredi ntizosubira mugabo bonne fête quand même umva wowe uri muri wa mugwi w'abandi bakora nturi muri mama ndatacu bakora no kuvuga ko ntijyambere uzobuhimba javuze kutarige basi uzokwiyofra kana uzogirira akantu wiyofra kana uvuga uti vraiment uno mwaka narakoze comme j'aime la viande nzokwiyofra brochette ibyo ni ibintu byo kurya gusa ukabura hejeje mugabo ifoko wihakana ukavuga uti aka kantu ndakihaye agakado ukiha agakado none ntubyumva wiha agakado kubera yuko warakoze mu mwaka uheze aho wari urumva ntaco wari bwakore mugabo uwo mwaka warabikoze umva niba ushaka kwimortaliza kugira ngo nzokiha sinzi murakoze mwese mwatwumvirije mwakoze kudutiza umwanya wanyu abafasoni bose turabifurije umunsi mukuru mwiza kubwa vendredi ngirango abafite ico bakora n'abataramenya ico bakora abo vyanka bagerageje urumva kuhaje kandi bizogenda neza abo bitarakunda nabo canke ababona umenga nyene ni bagire nkuko Fofo yavuze nibaza ko yabivuze vyose Fofo gira umugisha cane namwe ngira umugisha mwakoze cyane ego umukama Imana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu amen bye